mani we nawe wavuze ko uvuka mu magarama byaje byose wengira uvuka mu Nyantore. Dudu ifoto iraryoshe. Ifoto ni historique. Ifoto mu buzima bwawe uriko ara ifoto ya sokuru wawe ntumva nkaje ntamubonye ndiko ndabona ifoto sokuru wanje twa Matenga. Ahantu benshi baramuzi yaro bazizi Yitwa Matenga. Matenga. Wewe mu Kirundi Matenga gisikuru. Mu photographe wewe wemera agusumbya gufotora ninde? Mu photographe asumbya gufotora. Hari mu photographe asumbya gufotora vraiment. Yitwa Best. Wo Best avuga nuwo bakorana. Hari mu photographe yitwa Frisco. We ntawutsi? Frisco nawe nzi. Urubatse ufise abana bangahe? Oya sinubatse ndumusore. Uri umusore? Yego. Urafise umusheri? Uri single cyangwa umusheri? Aje kibazo nawe ciyo maza kwera sari mwihakane turaba. Waramumaye none wewe. Aho ndamunguha abasore bose rigenda baha abakobwa. Back from the dead. Reka ndabaramutse mvuga ngo bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho uherereye cyangwa n'amasaha urabiye ko ino video neza na neza tugarutse kuri cya kiganiro ku gatumba iwacu. Aha turi ni province Gitega, ni commune Gitega, agatumba ni Magarama. Uno musi tukaba tubibutsa yuko tugendeye ahantu hari studio, turaje kuvugana n'abantu tuhasanga. Turabibutsa yuko ari surprise, ariko nubwo ari surprise abantu tuhasanze turabibasaba hanyuma batwemereye tukaganira. Murabona turahageze, tugomba twinjire hanyuma dutangure kuganira nabo tuhasanze. Mutega amatwi mwumvirize akayagwa ngaha ku mutumba wa Magarama mu bijanye na photography. Murakoze dukurikirane. So je nitwa Mugisha ariko abenshi banzi ku izina rya Orlando. Hama sanzwe mvuka nganye ni Gitega aho Magarama no sanzwe mvuka. Yego. Wahejeje presentation? Hama presentation je nahigarukira. Twari ibindi navuze nuko. Urubatse ufise abana bangahe? Oya sinubatse ndumusore. Uri umusore? Yego. Urafise umusheri? Uri single cyangwa umusheri? Aje kibazo nawe ciyo maza kwera sari mwihakane turaba. Waramumaye none wewe. Aho ndamunguha abasore bose rigenda baha abakobwa. Shaje gazi kane kwishura tugisimbe. Tugikaroti? Tugisimbe bro. Kubera iki? Kubera donc ibintu by'abasheri nshobora bangura nabise umusheri cyane nta mfise ariko ice kazi tuciyotse. Reka tukireke yase kumbure kwiteranya kumbure ngira ntafise umwingira afise beshi. Okay. Wapi madudu ariko ari exagera byo nibirimo. So reka rero tukumbure tubandanye n'ikiganiro tukumbure cyatuzanye ngaga ukora muri no studio uri wenyene. Oya ahubwo sanzo ndumwe mu mamambre bakora nga muri studio. Ino studio ishobora kuba ifise abakozi bangana gute? Iyi studio d'abord yitwa Best Pictures. Nani bagiye no kubaza izina. Yitwa risubiremo neza abagyumva. Yitwa Best Pictures. Ama iherereye ngaha muri Yoba impande ya Lape juste ngahanye ni ku Dodani. Bahabonye ndiko ndazi kuntu ninjiye ariko bahe adresse fresh hanyuma dutangure kuganira bazi abo turiko turaganira aho baherereye. Ni ngahe Gitega mu Burundi. Aho bita mu Magarama impande ya Lape. Ku Dodani gishaka ku Dodani cyo na rido ya vere niyo adresse yo ngahanye hayo na pancarte hanze yanditse ko Best Pictures and Video Studio. Mu majambo make ni BPVS. Aha amwiye studio yanyu ibintu musanzwe mukora apari y'amafoto nibindi nibiki? Oyo cyambere ngahanye iri base cyane cyane ku mafoto. Ana hatwicaye abonye kuntu hameze iyi ni studio photo. Umuntu ware wese arashobora kuza kwifotoza
kandi prix ntivuna ni prix ntoyi cyane bivanye naho na sitwa na novuga ati na mbiye duherereyemo prix ni ntoyi cyane gose. Hama ikindi kintu cyose dukora sanze tura photographe tura equipe ya photographe bane tura kamera ku mariage tugafotora kwa mariage apari ivyo ashaka kuza kufotoza foto passport nziza ya mbere ngahe Gitega passport ya mbere nziza ya mbere. We uvuze passport ya mbere ngahe Gitega nta handi woshobora kugenda ngo ukuri foto nziza atari ngaha? Oya vraiment kuvyo maze kubonesha amaso yo wanje nta foto passport nziza ndabona ngahe Gitega atari yo ngaha. Niyo bishite nkihenda nkaraba mani banze witabe telefone gato. Niyo bishitse nkaraba izindi passport nkabona umengo ntangoye kwihenda ndamaze ati bro wayifotoreje passport ambye ati nayifotoreje ya magarama. Mbega se mwe muwamukoresha appareil cyo abandi badakoresha canke nubuhinga canke amashure mwize yo gukora bino bintu kumbure kugira muronke akabijya gasumba kabandi bimeze gute? Oya akabijya karahari ko twaravyiza isi bintu twatoye mwibarabara ngo nkeneye ngo gufotora ngo mpa appareil. Oya twaricaye turavyiga turafise ama certificat vyemeza ko turi aba photographe n'aba cameraman. Yambewe usanzwe bakwita engineer ndi jewe ndashaka kuba ntize urashaka kubutize. Oya ko nta diplome yo mwishuri. Oya ubwo byose wegira ufise diplome yo muri quartier yo KUGATUMBA umirizo ndabwikoreye mede James certificate yo gufotora no gukamera. Ndabise certificate yo gufotora no gukamera. Eske utaciye mwishuri woba wazi gukoresha imashini cyangwa urashobora gusoma neza ibiri muri appareil? Oya hari ibintu umuntu amenya do base ufise wa gatandatu wa kera ubizi ibintu byinshi. Je ndabise wa gatandatu wa kera ahavuga cyane tuvuga ifaransa cyangwa icongereza wakogereza bakavuga. Je ingorane je rero nize mu Butaliyano usanga mvuga igitaliyano conyene aha ni Kirundi ni kubera mama yagiye arakinyigisha. Abantu mwebwe muri diaspora usanga ari atari. So reka rero kumbure dushobore kubandanya. Mbega wavuze ngo nkibeyi mushobora gufotorera umuntu ngaha abari nkangahe nk'ifoto imwe? Oya na mahera make ku buryo maze kuhashika prix dashobora kuvuna ahubwo umunsi waje kudushorera uzobibona yuko ivyo tuko turavuga rukuri. Je ndashobora kuza kubashorera ariko jewe ngira video je mboneka kuri video sinigera mboneka ku ifoto. Shazo ukamera yajereye. Oya muzoza mu nkamere hanyuma posting aka video. Sawa karibu zokora kuri make naho nyene turabikora. Nkaka video kamara n seconde kubera ifoto antukana ifite ni seconde imwe nkaka foto ka n seconde mu kangira kuranga. Ayizoze uje tuzobikubwira ibeyi na make gusa nuzosubira inyuma. Sawa urakoze cyane. Mbega hagenda kubaza nka mariage mushobora kuyigirira ngahe ari photo nk'umuntu abwete muze gufotora kuri mariage? Oya biratandukanye uko abantu dufise uburyo bungana bivanye umwe wese stand yiwe turamukorera kandi tukamukora ibintu vyiza. Sinovuga ngo naya canke naya gusa nta numwe tutumvikana. Oya twese turumvikana bose turumvikana. Twumva abakiriya badodora ngira mwabatebeje hariya ngira barabakira nta kibazo. Oya hariya ariko arakora harako agra amafotokopi amafoto passport haje usanga ariko ara imprima gusanga nyene ni nk'akantu bakeneye ariko muno mwanya hana ko tuko turakora iganiro. Urakoze cyane. Hanyuma kumbure ibijanye na video na foto kuri mariage mubigirira ibe yimwe cankwe biramanuka? Oya hari abantu bamwe bazavuga ngo ushaka gukamera ushaka kamera yo ushaka video yonyene nabandi bazavuga ati shaka amafoto yonyene. Urumva ushaka amafoto gusa n'ushaka video gusa ico kimwe mugabo kenshi birazimbuka cyane iyo ubipataniye hamwe. Kandi hari nakandi ga specialite nani bagikwabwira aha turigisha aba bifuza gufotora na bifuza gukamera muragira formation ndetse nabifuza formation ya Word Microsoft Word Office. Donc Office mu jambo rimwe Excel yose Adobe Photoshop Adobe Premiere nabonye turabaye kaze turabikora
turamaze gusaba atari abatamakazi bo baraciye ubwenge bararusha n'abajene ba 18 wenda abona umengura umucaro umujene wa 18 madudu Nishambona ngahanye ubona kimwesha nk'abajera aho uri umujene we niwe ugiteka agashatsi agakora mugabo je ngahanye we mbona kamera kubajije ko ufise n'umufasoni ushaka umufasoni n'abana ariko wambwiye ngo ntabufise ariko ubwaba ndabona umengani bwa Saddam Hussein bro usanzwe uri mu mizirimo oya je sindo mizirimo ko ndasenga ndemera Yesu Kristo n'umwami umukiza mu gihugu kandi bakurakoze cyane hanyuma tubandanye mbega se dusimbije gatoya turabye uno munsi ngaha aye kwa Kagatumba wanyu akagatumba ka Magarama nk'ibintu dufate ikintu ca photography ngaha aye ubona cifashe gute ubona abantu babihurumbira ubona hari agafu k'abana gashobora kuboneka cankwe mu minsi nko kwavuze kuri umujene ushobora kuzobikuramwo umupfasoni mwiza mushobora kubana ukubaka nk'inzu urupangu gwiza ugashobora kugura nk'umuduga mwiza ukuye muri photography biciye mu buryo bwa ukoresha bwo gufotora ngaha kwa Kagatumba kanyu ka Magarama. Kubisanzwe madudu photography by'ukuri irimo amafaranga kimwe gusa nuko tuyikora gutandukanye hariho abakora photography kubera inzara n'abandi bayikora kubera arakazi ukavuga ati kazi kantunze mu gihe wowe ushobora gukora photography kubera inzara cyane nkayikora kubera akazi ndukora cyo kimwe hakabero ngahanye urashobora gusanga ari appareil dukotesha 30,000 ugasanga hari umphotographe aje akayitora ngaho kazi akaja gukora ugasanga na yandi 30,000 ogera yakure mu nikibazo urumva ubonye ntabari kayikora ko yarakazi mugabo tubwese notre profession nta kandi kazi dukora imisi yose do lundi à dimanche tuko turakamera twongera dufotora rero mu gihe photography wawe uyitwayemwe neza iraguha icyo ushaka cyose kuko photography no mugukomeye cyane sirtu gusanga igitega turacafisa akantu katameze neza ariko kantu katameze neza ko ari nkagake hariho navuga yuko akantu ko kumva amafaranga umengo ni menshi uriye ko ibimbi sirtu ku bantu babakiriya cyangwa ku bantu baba photographe ku bantu babakiriya ni ari kibazo gikomeye ko umukiriya urashobora kumufotora ifoto nziza ariko akumva ngo ni Gitega akaca korora ifoto ngo ni Gitega ngo birazimbutse niyo problem ihari mbenda kubatse abantu nyene ico kintu ngenda ciyumvirako hari igihe murangira gutya nkabona ngaha kwa Kagatumba ka Magarama cyangwa hari ubutumba bwishi hariho ubutumba bwa Nyamugari hari ubutumba mushasha n'ubundi butumba bwishi cyane bugize ahantu muri aha turi mu iki gisagara novuga ngo none kubyukuri ko hari igihe murambona haje nk'umuntu w'umunyabujumbura aje gufotora aje gukamera ikintu aspeciale yo barusha abantu b'Igitega mu bintu bijaye na photography cyo barusha abanyabujumbura cyangwa barusha abanyagitega cyo bari nk'iki cyambe novuga mu photography y'Igitega ahari hose yobaho kuko mu photography ashobora kwidefanda muri leta yose arimo niba mu photography umuhaye appareil ntoyi aragenda agakora ntatinya gukora agenda akora kandi ivyo azana biba ari vyiza aho gusikazo gihari umvise ngo umunyabujumbura umva umengo hari ikindi kintu mugabo natwe kenshi gusa tukunda gukora ibujumbura urumva mwe barabemera ibujumbura kurusha bibujumbura baratwemera biva ivyo dukora sinabwise ivyo twatowe nivyo twize ni profession dukora kandi tubikora kubera inzara tubikora ko yarakazi niyo mpamvu gusa ikintu je novuga kuri ico kintu c'abanyabujumbura Gitega aba photographe baho turashoboye cyane kandi gose ikibazo gihari ni kimwe nuko gusa abanyagitega badufashe batahure cyo kimwe akazi kacu ko gufotora wakazi wo gufotora madudu ifoto iraryoshe ifoto ni historique ifoto mu buzima bwawe uriko ara ifoto ya sokuru wawe ntumva nkaje ntamubonye ndiko ndabona ifoto sokuru wanje twa Matenga ahantu benshi baramuzi yaro bazizi yitwa Matenga we mu Kirundi Matenga giswe
usanga utakirajije ibyo tuzagarukako gusa iyo ndiko ndayifoto yuko ntamubonye ndavuga ati aha mbere ko barafotora kandi uyu n'umutama ndabona isura y'umutama rero ukazibona ikintu ushobora kumana imyaka 50 60 kigihari kukiriha 3,000 yari foto imwe canke 4,000 ukumva yuko ari umutwaro ari history kubitse wero mu majambo make abantu batifotoza nk'akajambo wobabwira ko bakara abantu batifotoza kiretse basi ivyo byo kuvuga ngo ni monima basi ngo ni historique basi ikintu cakahise umuntu ashobora kuzobona nta kindi kintu ifoto ishobora kugaragaza ku mwana w'umuntu kubisanzwe ifoto iyo umwana umuntu wari wese yifotoye biratuma nakamenya makuru yiwe kavuga ati ubu ni naka yo yaravyibushe yarabaye neza donc uratanga makuru yiwa uciye mu ifoto biciye mu ifoto utavuze just umuntu arabonye ifoto yo avuga ati naka vraiment c'est bien asiga ameze natizyo naka ibintu byarabaye nabi tifo kuraba tukamugarukira rero agafoto karafuka mu majambo make neza cyane upfuma utira aga costume ukajaga ukifaza nakubwira iyo uciye muri BPVS ngahe Gitega usanga nyene agapfoka kameze nk'aki wanje urabona katadorere fisi wowe rero uri foto ubu mu bisanzwe nkonca mu byuma wewe ndi bakureke mbe ndakubaza ikintu kimwe burya ifoto nk'abajya abantu usanga bariko bifotoza amatelefone akantu babwira naka ari abantu usanga bifotoje amatelefone je muhandaba rimwe ku mastati y'abantu meme no mu mamanza mu maseremoni ugasanga umuntu yifotoje telefone mugaye iyo telefone ugasanga wewe wamubwira ati mpa amafaranga nze kugufotora kumbure nivyo mpora mbona bigaragara nivyo nca niyumvira mbonye mu bintu by'amaseremoni mu madiplome cyangwa mu bindi bintu by'amamariage ukabona ubu telefone ariko barafotora wewe rero iyo ugiye kubiraba ku mastati ikintu abantu batazi umuntu ashobora kumufotora ugasanga ari uvyataraye ameze uko urumva ibi image bimeze ukuntu wewe bagya abantu bahanura iki kandi mwebwe ba photographe mu fotora umuntu akaza ameze neza muhari kubisanzwe kujya no kutamenya uko je nakubwiye ati muri best pictures nta wabo wa maki wabo wa menshi dutegeza gukorana kujya no kutamenya ubundi bwobwo ubushika ngaho kazi ngaho kuri bureau urakigwa n'umusore twa best kayigwa n'umusore twa Adamu kayigwa n'umusore twa Imran canke je nka kwakira iyo mpari bani muga jeraje tukora ikiganiro uciye ugira publicité yawe urariha kubisanzwe je urumva ndi kugatumba iwacu ntohoza inkuru zihabera muga uri kugira iby'ama publicité kandi twatanguye tuganira ndikunda kwishaka kazo ambajije kugira ngo n'umuntu niyaza atasanze jewe azobasange best n'umungu irabura cyane monsherami arirabura Bose umuhungu nkinjira naciye ko hajya nabonye ukuntu hajya hanze arirabura none ifoto irashobora kumuha inzobe akagira inzobe oya bijya bintu rero ndabibasubiriye mu byantu sivyo umuntu yirabura muhepo yonyene yirabura ariko usanga ipo iremvye yo sinzi kumaze kumwihweza neza po yiraremvye mugabo arirabura vraiment bikwije bisabwa wowe urafisa kayobe wewe je mfisa utubiri twose Okay, urakoze cyane nibaza ko bariko baravyumva kandi muhawe karibu mwahumvise yahababwiye mwumva ko bafotora fresh kandi nawe ubonye kino kiganiro ntiwirengagize ugire partage ugire na jeme kame muhabe benshi bashoboka bashobore kubona abantu bahungu bakira abasore bafotora neza kugira nabo kame baze baronke uzuronke iki umva ni clientele kwiye hanyuma nagomba nkubaze Orlando kintu kimwe aho Gitega hari abafotographe benshi kandi barahari wabivuze ko bahari hariho abafotographe umufotographe wewe wemera agusumbya gufotora ninde umufotographe asumbya gufotora hari umufotographe asumbya gufotora vraiment yitwa Best wo best avuga
nuwo bakorana. None hari abandi ba photographe wowe uzi b'Igitega, abandi ba photographe uzi ubona atari ingenzi bahari. Ego barahari babiri doruka gusohora. Abo nzi neza wa mbere yitwa nde? Hariho witwa Trésor. Yarasafi yavuye Ingozi arashika ngahanye aje kwiga. Uwundi yitwa Blaze, nawe yavuye Bujumbura kubera yabonye uko dukora aratuga nawe nyine turamwigisha. Mugabo bose ubu bari ino ariko akorera ino. Mani we nawe wavuze ko uvuka mu Magarama, bya byose wengira uvuka mu Nyantore. Ndakubaze nk'umufotographe yitwa nde ngene umbe kabasha. Hayo murambona ngiye ahantu duhurirayo bariko barafotora. Hari umufotographe yitwa Frisco, we ntawuzi? Frisco nawe nzi. Hari undi bita meme mwenga bamwita meme, murambona uturogo ngo meme. Hari n'izindi murambona ngo za bere photo, hariho n'izindi nyinshi mbona. Wewe abo nta numwe uzima? Ego meme ndamuzi uko twarigeze gukora n'igihe kitari gito. Yarakoreye ngaho iwanyu? Twarakoranye. Umva nawe ari mu bo mwasohoye? Oya ntari mu bo twasohoye, ahubwo twarakoranye hama arunguka nawe aja gutanguza ivyiwe. Ubu ndamuzi vraiment arafotora neza cyane. We be photographe wayigiye mu gihugu kiye? Muri Tanzania. Wayigiye muri Amerika nawe uramurusha? Wayigiye muri Amerika sinazonga Gitega hari. Ko nakubwiye ma photographe jewe nzi. Hayo nundi twa Alex. Ego. Alex yo muri Eki photography. Nawe yene uwo mwasohoye? Oya wewe ahubwo inumureje umuticha wawe. Oya sinovuga n'umuticha wanje. Kimwe gusa nawe nyene arafise ico yakoze. Mu bintu bijanye na photography tweshanjije nawe. Ego. Urumva arafise akadoso mwahanye utuntu mwashanjije. Bareshanjije. Uko monami ibintu byo gufotora ni birebire cyane. Ibintu byo gukamera ni birebire cyane. Hari igihe ushobora gusanga wowe uriko urakora ikiganiro cy'iwawe nshaka kuza nkoza amadudo. None iryanyenyeri wahishize ko gute nk'akarorero. Ukacumbwira ati iryanyenyeri nayigize kunukunukunuku. Urumva ko hariho ikintu bumbwira nanjye ngacambwira ati gusa amadudo hajyanye uyu ukoresha karaktere mize nkuko wonye byari kuryoha. Nawe urumva ko tuba tugize echange. Vraiment nawe ndi photographe nzi. Nza photographe babiri gusa abandi nawe twasohoye. Ugire recherche rero abo mutasohoye saba photographe. Sinzi nkabo wobuzi ngira na ba fake. Oya sinovuga ngo na fake cyangwa na original ntabonzi. None ko nabona ibihogo by'iwabo. Gusa je nakubwiye abonzi ibihogo byabo nabibonye. Umufotographe kumbure dazi muri abo umufotographe mwabuzi b'Igitega afotorera amahera makeninde. Mwana kudondaguri. Hose vraiment sikuvuga ngo bafotora amahera make canke menshi, ahubwo bakora ibihogo vyiza. Ivy'amahera vraiment ntabyo nkunda kumenya, mugabo je ndavyihogo byabo. Ndashobora ati vraiment yabikoze neza cyane. Okay, mu kurangiza kino kiganiro dusa n'amasozera tugomba ndamubaze kano kabazo, hanyuma kumbure turaza kugenda dusozera bivanye n'umwanya. Murabona twabasanze ku kazi kandi batwigoreye kuduha umwanya nk'uyu. Imana ibaha umugisha. Reka kumbure dushobore kumubaza akabazo kanyuma, hanyuma ashobore kukishura. Wewe Orlando mu myaka nk'itanu wiyumva gute ukiri umufotographe? Niyumva gute ahantu uzobugeze, ico uzobumaze gushikako? Donc nibona gute dans 5 mu myaka itanu iri imbere? Kubisanzwe aho Gitega two turabiraba ni mu ntara imwe mu ntara z'u Burundi ziriko ziratahura bukebuke, surtout mu ntara za ruguru ikiratahura bukebuke ikintu cyane na photography bukebuke. Ndiko ndara nko mu myaka iri imbere 5 amafaranga azoba hari mu sherami 5 agende banza kadoganza n'agafisi. Muga nta ndego uzoburago? Oya kandi muri 5 kweli
bandanje mu nsengero naho umuntu wambaza niho doce mubona rero yuko hari nuko adahari uvuze gute wa muntu bigera kumbaza ikiganiro gitangura uzoshobora kubona kai nuko adahari dasenka gusa nzoba ndabikesheje photography byose nzoba ndiko ndabikesha photography yego voilà hanyuma reka kumbure ugire akajambo kamwe ubwiye abantu bariko baratorera muri kino kiganiro nibaza ko mwaryohewe cyari kiganiro kiryoshe cyane kijanye na photography hanyuma tugomba tumuhe akanya gatoyi nk'akiminota 2 cankwe idashika ashobore kuvuga kumbure nk'ikintu jewe tutoba twagari ntoba nta mubajije azi ku kintu kijanye na photography cankwe ashobora gukebura abantu batifotoza cankwe ashobora gukebura abandi ba photography agire ica bivuzeko ariko ataravuga nagoma mvuge ikintu kimwe ikintu kijanye na photography je ikintu kumbure ndakiziko photography ni nziza cyane abantu mugira ama publicité kirazira ko wifotora vraiment uri kurajya ubugari muhira ucushira kuri stat none ico kintu kivari kivrema mu buzima bwawe kwerekana ko urya ubugari bwiza ko ari gihe usanga bwirabura kwerekana yuko vraiment ari ibintu ngo uri kurajya ibijumbu ngo ibiki ngo ibijumbu ngo bitetse sote ngo uciye ubyerekana ariko iyo wifotoje nk'ubu umuhungu akifotoza ari imbere y'igaleri yiwe ngaha mbe ni galeri ego ni galeri okay yifotoje ari imbere y'ibyashara byiwe agaca pibiri agashira kuri stati umuntu arabona ati ujya muntu ugazibona kwandikiye ati gute bimeze gute rero tubakebure muzore mugira ikintu gifise symbole nziza ku mastati yanyu ico ni canje ku bintu bijaye na photography kandi apana telefone burya zirabahombaganya mon frère nyamburi mon frère mumbabarire ndazi ko harimo abantu babatama kaza ba mama muri ko muraturorera kameme namwe mubahwe aho muri kameme muze muri ifotoza reka rero kakajambo kanyuma avuga ashikiriza kari ku mutima kumbure mu byo tutavuze mu minota mike y'amace tubasezera ko bisanzwe ikintu nova kuri photography oya nke manze mere kwanza kuri societe yacu icambere nga ni studio photo turafotora amafoto meza hama turagrandisa amafoto turashira foto muri cadre turadanaza n'amakadre turakora photocopy turakora photo passport plus tosa turakamera ku mamanza video n'amafoto amazi tandukanye hamikino vuga kuri photography cyambere ntiyakamo abakobwa acanka abamama bakunda umugabo photography byukuri nibazi bahurumbire uko iyo mu photography w'umukobwa muri societe usanga bimeze neza kandi yapare mu kuvuga muri societe nawewe amafaranga urayinjiza gusumba n'abahungu uko kenshi twe dukunda kuronka ama marché y'abakobwa abahungu ni bake bifotoza breve umuhungu ugira guhe marché ugirize gufotora kuri diplome umanza guharira ngwaya mugabo umukobwa muri ko murumvikana mu sherano agafaranga breve aragatanga neza cyane ofete naguciriye mugize ikintu uciye unyibutsa igihe kimwe nagiye ahantu mbona umufotografe ari karafotora hanyuma jero nicaye ahantu nabona agakobwa hariya nkabona kagize utuntu hari utuntu bagira ukabona ngo ukazibona ngo umuhungu yari karafotora nabona udufica fite ibindi bihungu byicaye hariya nabona byashishwe bimeze uko byanutse urabibona hanyuma ubwo rubanza ruheze je ndagenda muri karigara k'abahunga ahantu bari nza numva batanguye kuvuga ngo shanga urujya rufotografe ngo gwaguma gwifotorera abakobwa gusa ngo abahungu ntigwabarabisha none bro woja gufotora gute umuntu ugiye no gufotora uzubona yunamye ega waragiye kubarabisha ukaza mbona runamye avuga ati abahungu rero vraiment iby'amafoto si byabo muga kameme foto urumva ifoto ni ikintu twumvise akamaro kazo abanyamerika mu myaka ya 70 ingahe sinzi ubisomye muri histoire cyangwa kaja kuri internet ukabirondera urabibona berekanye ko bagiye mu kwezi aya mafoto gusa y'ama creation bagize kumbe nububeshi mu kwezi ntibigeze bajayo isi yose yemera abanyamerika bagiye mu kwezi kumbe ni creation bagize mu nyuma bagiye kwiroturuva mu nyuma basanga umurusi ari we wa mbere yabanje kuja mu kwezi kumbe umunyamerika yabarushije akantu ubu mu mateka y'isanditse ko umunyamerika ari we yatawe kuja mu kwezi mugabe imizingi rero ico kintu uvuze kiciye numva kinkebuye ukuntu mu bijanye n'abahungu mukunde kwifotoza vraiment
babikunde ni vyiza bandanya rero mbabarira abantu bazokundisha abahungu kwifotoza n'abakobwa vraiment umukobwa yaguhaye marché ni bien ntiwidoga hama ikindi kintu cyo nashaka kuvuga muri photography turahora n'ingwane zitandukanye ndashobora kuvuga gukora ari samedi niriwe inyuma y'abageni izuba riko rirankubita nanyoye ituzi gusa sinigeze fungura ndatashe ku mugoroba saa 4 ugishika muhira gusa kumva induru y'abantu ngo za foto ugishika muhira hari abageni usanga bari fo nyene batarohishwa na ziya ngendo ugasanga za foto buke dimanche dutegereza kuja gushimira Uwiteka yaduhaye akazi yaduhaye amagara ukaje usanga amafoto uronse umwe yakora kwa mbere mu photographe ngo atevye ifoto ico kintu turakunze guhura naco indi ngwane dukunda guhura nayo ukiri ngaho nyene igihe kimwe nabonye mu photographe yari karidoga ngo yagiye gufotora ngo ashitse mu rubanza ngo kwa dote ngo baramwiminya afungura ngo baramwimicanwa ngo bamubwira ngo ari kaca amahera mbega ivyo byo arico ubiziko kubisanzwe iyo giye aho bagindimu ugindimu ugiye ukorera ahantu banywa amazi newe ntibiragushikira ngo ugenda ahantu bakwakire kujya no kunwa ngo uri kuca amahera je ngiye mu rubanza njyagaki basinye ni simba ndi muri mood yo gufungura amba ndi muri mood y'akazi gusa cyangwa byikawusha ko yawanka bagutora inoma je ndafungura cyane gose iyo ndi ukazi ngenda funguye mpazi hama ngenda gukora okay badanya rero kandi se kunchira ama hariho ikindi naco kijanye inge ndakwibutse warugeze ahantu uri kuravuga yuko bakuvuruga utararuhuka iki batuma none malaria woyigwara kubera nyene bataguha kanya ngo uruhuke hariho abakobwa cyane nibo usangana nibo batanga amafaranga usabana gustress za foto donc wowe na dimanche wagiye gusenga wafashe umwanya yo kuruhuka dimanche ubwo azotangwereye ndihobanyezina ngo buramana kamwe mbe na posting akajambo rero karagoye ifoto je ndashaka kwimara ko iminota 20 ndiko nkora ifoto imwe nicaye ndiko ndakora ifoto imwe nkemara ko 20 minutes urumva ukora ifoto imwe ugira unkira umuntu usanga ntibiryo ugomba kumara amasaha 5 yuko yakora akazi gakunze agafoto kambere ni keza akabi ni keza ugomba guma bandanya ariko ko rubo warusho umutwe hari gishanga uri kuravyonona kubisanzwe ni baduha umwanya tubandanye tubakora ibintu vyiza hama kindi naco dukunda guhura naco muri photography ni hamwe nyine usanga nyine tuba dufise imitima ihangana turahura n'abakobwa bakunda guhena tuba turi kukaza ariko ivyo nene bishika gusa twengira imitima yose kimwe n'abandi ama nshonongira mbeshuze ikintu kimwe rero iki kintu mucombe neza urumfete abantu bakunda guhena oya ikintu mbeshuza neza yuko aba photographe bakunda abakobwa iki kintu nukuri ikintu sico aba photographe naho dukunda kiretse gusa ubizaniye oya dufise amaraso meza ahubwo kuko tuba dusanzwe ko turakorera ni amaraso meza ugasanga nyine umuntu arahuganirije neza uri muri ko mureshanja yaje nko gutora nk'amafoto ugasanga mwishanije neza uzamo kujya mu photographe murakunda abakobwa bijya sivyo umuhakeya nziza wumfe donc umufata nk'umukiriya wiwawe wanyawo kandi nk'umugore w'abandi usanga wamutwaye umuntu w'umudamu umuntu w'umukobwa iyo yaje gushorera bisaba ko umwitaho kamuhakeya n'abahungu bamwe uravyumva je dis bien bamwe rero abakobwa baje nabo bahamake abahungu kamere oya abakobwa utegereza kuhakeya uko abakobwa no bazana akazi gateye bya photographe n'umwana mwiza arayaga murayaga neza iyo uje kumushorera ico kintu rero nakibeshuje sico kweli hama ikindi naco no kongerako nashaka kumenyesha abantu bafata photography nk'umwuga novuga yuko utaruwa abantu bize canke ataruwa abantu baciye kuri kaminuza bijya bintu sivyo je nababwiye sinize
mugabo undavye ashaka kunyenda kuko nize kubisanzwe photography kandi uri umwana w'Imana we ntubesha ni wize kandi ubesha urazi ko azoja mu ijuru uravyumva oya nyishura photography n'umwuga vraiment umwuga utunze esi ibujumbura uratunze abagore n'abana natwe uradutunze neza ijana kwijana kuko nimba bishize nkaba nambaye umupira uyu mupira ugumba 40 man uraze urakaze umupira ugwa 40,000 nawo kwe muri photography naragenda akora ndaronka amafaranga donc ibintu uko mbona ansa ni photography byose ni photography vraiment yego ama nashaka gusaba no nizo ndevu ni photography izi ndevu zirimo ibirungo izi zirandusha kurya uko izihinya ku munsi ndazisiga ibintu bishika ku 4000 5000 par higaniro n'aba Madudu Pro TV abashire ko subscribe ari munsi na j'aime please na partage na commenter j'aime partage commenter kugira ngo ikiganiro gishike kure hashoboka amanda shimiye na Madudu Pro TV yumvire gushika ngaha hanye twakwana ikiganiro ubaho cyane namwe mwubahwe kumbure ngira ararangije mumbizo twamuhaye akanya ngakwiye kandi wakoze nawe wafashe kano kaya kudukurikira reka abasezera ndabasezeye mwese aho muherereye mwirigwe bien cyangwa murare bien mubonye kino biganiro urakoze cyane reka natwe tugushimire tuvuga ati merci beaucoup kanya waduhaye reka twongere dushimire n'abantu bariko baradukurikirana tuvuga ati mwakoze nizere ko kumbure ubukeneye ko tuzosubira kuganira nuno musore cyangwa no wundi musore bavuze yitwa Best muze gusiga commentaire hepfo hanyuma nibaza ko kumbure tuzoza mukabona uwo mu black hanyuma mukumviriza nawe amaide yiwe n'ivyumviro vyiwe twagomba tubibutse ko twari kuri ca kiganiro kugatumba iwacu aho twagendeye muri quartier nkuko bari babidusavye tubibutsa yuko quartier bayita kugatumba mu Kirundi mwakoze rero ku kanya mwaduhaye tubashimira mwese naho butaha bye bye hari ikintu nshaka gusaba abantu badukurikiranye bagerageze ba supporting umuga wacu mu kwinvestisa muri bino bintu bya photography mu bintu bijanye n'amapareye amaterial atandukanye muri photography uko turifuza manager turifuza management isohora amafaranga hama natwe n'aba professionnel tugakora murakoze cyane